uno munsi nkabanagendeye umwe mu bakinyi b'amareresi twamukoreye surprise turi mu rugo rwiwe tugiye twinjire mu kanya nkaba ndabasaba kugira subscribe na notification nababwiye ni surprise reka tuje iwe murabe ingene biza kugenda. Sawa? Sawa. Mubanga? Yego. Urumwe nawe ngaha anye? Yego. Kiza Joseph yoba hari? Yego arahari. Turimo mukeneye. Twinjire. Rero twamaze gushika mu rugo umukinyi w'amareresi ariwe Kiza Joseph mbona hasa neza vraiment wow harashagije tukimurindira nashaka kungira kubasaba mugire subscribe na notification hama ntibagire no kugira commentaire niba uri umukinyi w'amareresi utwandikire hajya munsi kugira ngo dushobore kugenda nawe tumenye ivyo reka tugende gute murakomeye mutaneguje oya twashaka kubibariza ubu tubazo tutandukanye oya banzo mugire vraiment oya vraiment duhakanye tuvugane please turagusavye rindira gato ndaje aduhaye imisegonda mikenya acagaruka duhakanya tuvugane nawe kugira tubahereze inkuru ziwe ku kanya wow byiza cyane turabona mwaberewe yego mwakoze okay na mubaye turabona ari heza cyane nashaka kwibariza akabazo ino nzu bari gwawe cyane murapanze oya ni gwanje byiza cyane tushaka kwicara yego karibu dore gukorana namwe ikiganiro tubabaza kuvyerekeye filme indo tumaye ko murategura hama iyo filme ikaba iri ubunye ku mugaragaro aho abarundi insinze mu bayikurikirana twashaka kubabaza mu maze kuronka nk'ama appel canke mumva ama commentaire abako barakurikirana bako baravuga ego ireresi twakinye yitwa Indoto ireresi twakoze mu buryo bukomeye cyane iri mu fisemo inguvu nyinshi hama rero ndibaza yuko abantu batutelefona ni benshi ubu dusigaye dutinya no kugenda n'amaguru kuko aho duciye hose uza wumva abantu kimoko ahantu hose duciye mbere mu makarite dutuye murumva bisigaye bitugora cyane kubera iyo reresi imaze kugaragara yuko ari reresi ikomeye mu Burundi. Okay, hama harano twigeze kubona ifoto muri kumwe n'umukinyi w'amareresi w'umutanzania ariwe Blandine Chaguwa benshi bazi kuzina rya Johari twashaka kumenya mu ifotoreje mu Burundi cyane mu mwari mu bikinyi batari banga ubuze ngo nibanga ikinyibutsa ireresi iyo reresi nyene yitwa Ibanga nyene mbona ireresi tugiye gukina n'abatanzania vuba bwa mango ni reresi ikomeye ni reresi tuzokinira na Blandine Chagura ariwe Johari mbere tukaba tuko turakontakta n'undi mukinyi yitwa Olpa ariwe Irene Uwoya tukaba nawe nyene tutaraheza kugira ngo tuvugane mu minsi ya vuba nawe nyene tuzosubirayo kugira ngo twicarane tuvugane ikibazo ciyo reresi ni reresi ikomeye cyane abantu nayo nyene bayirindirana igishika kuko hari ibintu byinshi tuko turagaragaza vyiyo reresi bizoranga iyo reresi navyo nyene bagiye kwibona vuba muruva ko bakinyi babaretse mu bategurira ibintu bishasha nayo nyene murindire vuba cyane hama twageze kubona ifoto yindi umengo mwakomeretse cyane hama tukatubona n'umusatani kigumo mu office haba ibiki nibitangaza oya mbo ubuhinga tugezemwe mu Burundi na cyane ku bakinyi b'amareresi ni ubuhinga bukomeye cyane kuko ni abarundi bitege byinshi kuko ibikorwa tuko turakora n'ibikorwa bigezweho bijya n'ubuhinga bwatanguriye muri Nigeria muri Hollywood muri Nollywood plutôt tukaba tugeze bikaba bigeze no mu Burundi kuko n'ubuhinga bukomeye ni wumva umuntu barasho no kumuturira cyangwa bakagaragara ko bamwishe ijya ni makeup bagira ariko rero mu Burundi navyo tumenyereye bijya muri Hollywood abazungu bagira n'ibindi ariko rero no mu Burundi navyo bari biteze nico gituma rero bijya nabigize naje kungirira example ndashira kuri Facebook abantu bose barampaye pore cyane ngo nakomeretse nagize gute mbere abantu benshi barashitse no ngaha mugira kubaza ati yagwariye he ari mu bitaro biyihe ariko rero n'ubuhinga tugezemwe bw'amareresi mashasha tugiye kwerekana muri iki gihugu cy'u Burundi. Okay, hama tushobora kubabaza ni ryari mwe mwaramenye yuko mufise impano yo kina film?
impano itanga umuntu akiri umwana mbere akiri muto, kuko jewe nibutse ingire natangiye gukina iby'amareresi nabitangiye nkiri umwana muto cyane, kuko nari mfise system, nari umva kera tukira abana twagura tujya twampura kampure kamwe twakagura amera 10 menga na 5 ugaca ugira n'udukara tukagenda ukinisha abantu abana bakaza kuraba ko ari cinema. Mu nyuma nca mu ndi kwishuri ndaja mu bintu by'amateatre, mu nyuma nkuze mvisa umuryango bica birandugamo, kuko burya impano ni wera, impano ikugumamo nawe usaza iguma ikugarukamwe buri mwanya. Okay, turavye ingene mwambaye muberewe cyane, twa turaba n'ingene mwakinye muri filme Indoto, tubona ko ari ubuzima buri butandukanye cyane. Nashaka kubabaza niya scene bushobora kubaha canke bukunda kubaha zikabatera intambanyi, mukabona ko mushobora kutayikina bivanye sinzi niya scene mu mutinya gukina. Jewe ama scene nka menshi no yakina, scene imwe gusa, scene umuntu aba yambaye gusa niyo nokina, ariko izindi zose no zikina. Gukina rero mu bintu bibiri bidasa ni bivana n'isene baba baguhaye, kuko nka twebwe nkuru umusene yastura umuntu kumenyera uburyo bwose ukinamwo, kuko bashaka gukina uri mu ndege ugakoroka hasi, ugashaka gukina baguhambye mu kuzimu, urashaka gukina uri mu mazi, ibintu byose rero muri rya sinema Indoto nabigize bijya niyo programme y'sinema yari imeze. Abantu babonye burya buzima narimwo ruguru bakabona n'ubuzima mbaye ngaha, umva abantu bose birabatangaza ati none umuntu nutwo yigira canke nibiki, ariko igihe uri umuntu ariko arakina ireresi aba ariko ni message aba ariko aratanga muri rusange. Umva rero ni inyigisho tuba tuko turaha bene gihugu, nuko tuba dushaka tubigisha ubuzima barimwo ubu burashobora guhinduka, ariko bugahinduka biciye mu nguvu bidaciye mu bintu by'ibintazi. Ati rero uwo bahana sine musara mukina muri umusazi winka kujya ko basazi ba Rojanti mwe ishobora. Ariyo isinema twanditse mbere tuzoikina ndumusazi. Tuzoikinira kwa Rojanti, izoherera kwa Rojanti ndumusazi. Yitwa umuvumo iyo sinema. Umva ni sinema nayo nyene ikomeye irimo nk'ibice 3-4. Ni sinema iteye agahinda n'umubabaro. Ariko reka bisaba uburyo bwinshi kugira ngo tuzoikina mbere, tukaba dusavye n'abarundi kugira ngo badufashe, kugira ngo badutere intege, kugira ngo ibikorwa tuko turakora by'inyigisho mu Burundi, kugira ngo bamenyere gukora, bamenye baduingoga, kugira ngo tubaye ibintu byiza kandi bikomeye cyane. Okay, nkuko muri abakinyi b'amareresi kandi mwatubwiye yuko amascene ari yose mushobora kuyakina kiretse iyo mwambaye ubusa. Dushaka rero kumenya ati ushobora kudukinira ka scenario gato kaba kari mu mutwe mikaragira ngo ati abakunze bashobore kuryoherwa muri kano kanya. Jewe ndashobora je muri sanze sene inzoga. Ubuzima sene inzoga, ariko rero sene yo kuborego ndayishoboye, sene yo gusara ndayishoboye. Okay, tugire gato turabe. Madame umwana wenje ndagukubite cyane wari iki ubugari kubera iki mama yakugwaye ubugari twese atagwaye umuceri ayikura uno munsi ndabishoboye gato. Murabona yuko biryoshe cyane abishoboye. Si montage nizo bakarakina vya vrai. Ego. Hama twaba dushaka kubabaza GFS ni giki canke mukora ku gatwi kiwanyu mwenye canke mufise umugwi murimo? Okay, mwambere na mbere kwanza narimaze kwinjira muri mood. Narimaze kwinjira muri mood yo kuburego. Agenagira ninjire no muri mood yo gusara rero. Okay, rero urumva turafise umugwi dukorana nawo, umugwi GFS The Gift Film Society. Ni umugwi ukomeye cyane, ni umugwi twatanguye kera, ariko ukaba ari umugwi ugeze mu rwego rukomeye cyane, kuko abakinyi turabafise abakinyi bashika 30 kandi barakora cyane kugira ngo bateze imbere ibintu by'amareresi mu Burundi. Rero muri uyo mugwi ivyo tuko turawukoreramwo bwa mbere na mbere no guhatanga inyigisho kugwaruka no ku bantu babyifuza. Rero kuba byifuza nuko abo twakira abantu tubona bafise impano bwa mbere, bari abantu bashaka banditse amareresi bakaba
bataronse uburyo ngene ingufu byo kuzikina, so kuvuga uburyo bw'amafaranga, ingufu zo kuja hamwe kugira ngo bahanuze ngene bikina muri GFS no kuri turabaye ikaze. Bwa kabiri abo duhaye ikaze ni nka kujya ko muri Bibiliya abantu bagenda kwiga ivyo kuvugishwa, no muri GFS turakira abantu baza kwiga ivyo kugira ngo bamenye impano bafise, kuko ari abantu agira impano ikabinyegejwe ako kumva umengiri kure ariko ntayibone yariyo, ariko aje muri GFS aramenya ko afise impano yo kuririmba canke impano ya filme, ni umva kuko impano yawe mu byo dukora impano yawe kigaragaraho nyene. Umva rero GFS ni ikintu gikomeye cyane tuko turakora kugira ngo twereke Burundi n'amakungu yuko dushoboye na twebwe abarundi dushoboye. Okay, nkuko twe tubibona turabona ko muri GFS mufise abakinyi koko bazi gukina, twasha kumenya nk'undi muntu atari umu GFS bakina amareresi akaba yifuza gukinana n'umukinyi umwe mu basaba ba GFS, bigenda gutugira ngo amuronke. Twovuga ko vyoroshe twoba tubeshe, twovuga kandi ko bigumye naho nyene twoba tubeshe. Ni nka kujya kumukinyi uramuforoma agakamenya kagira ibikorwa, umva ariyo ibintu byinshi bisaba, wowe umukeneye ukaba uze ati je ndakeneye umukinyi kanaka muri GFS ku mpano ndamubonamo, urandikira ishiramwe GFS wejeje kujyandikira canke ugashika ku biro byabo, ibiro byabo biri ngaho mu Kamenge ahantu hitwa iwabo wabasigaye kuri RBC niho biri, ukavugana n'abajejwe ico gikorwa, igikorwa kikagenda neza. Ndibaza yuko byoroshe mu gihe ubicisha mu nzira nziza kugira ngo uronke umukinyi mukira mukinane nawe, umva nta ngorane dufise. Mbere tukaba n'ibikorwa byinshi tubikora nk'ibikorwa by'ama publicité, turabikora ya audio na video, turabikora byose, mbere tukaba dutumiye n'abarundi vraiment batanga ibikorwa kuko iyo niyo sponsor baduha ibikorwa dukora, na hanyuma bahemba abakinyi babikoze, hanyuma bakiba abakinyi nabo batera imbere. Umva ni kanguro ku barundi, na cyane abantu bakora business jana na marketing. Tumaze gutembera mu bihugu byinshi bitandukanye, ushobora gukora business ata marketing uri kurakora. Umva rero marketing nka wewe uri umudandaza ushobora kwikora wowe wenyene, urahamagara abantu bafite iyo mpano bakabigufashamwe kugira ngo babimenyekanishe ibikorwa uri kurakora. Umva rero namba benshi badandaza cyane mu bindi bihugu, badandaza paske kubera marketing. Je ndashobora kuba ndi ngaha nkamenya ibidandazwa byasohotse muri Tanzania cyangwa mu Uganda cyangwa muri Kenya ni Dubai no mu Bushinwa nkabimenya nicaye ngaha. Umva rero iyo ni system ya marketing, ariko rero n'abarundi bagenda bakabirangura agacaza akabibika ngaha ngo jewe sindandaza, buzodandaza mu gihe ata marketing uri kurakora. Umva rero abantu nibiyigishe kumenyekanisha ibidandazwa byabo kugira ngo mbere si ibidandazwa gusa n'ubuzi bakora ya mabiro n'ibindi n'aya mashira hamwe atandukanye, abantu baba bafise akora ibintu nabiri abakora amabarabara, abimba amawese, abagira ibiki. Umva ni ibikorwa ni byinshi cyane abantu bomenyekanisha ibikorwa byabo. Umva rero mu gihe wowe utagira ubwo buryo bwo kumenyekanisha, uje muri GFS ngaha barabikumenyekanishiriza ibikorwa byawe bikamenyekana, mbere bigasanzara hirya no hino. Ni byinshi cyane twokora kugira ngo ico gikorwa cyawe kimenyekane. Nk'aba bubaka amahoteli, barubaka ihoteli nziza n'ukuri y'akarorero, hako nta numwe amenya ko muri quartier naka commune kanaka ari hoteli. Hako rero mu gihe ubikora kugira ngo umenyekanishe cya gikorwa cyawe, ati hoteli yanje rana twoshobora kubikora kugira ngo hoteli yawe umenyekane, abantu bose bamenya ati kumbe baba star basiga baragenda kuri ya hoteli nshasha kugira ngo bamenyekanishe ibikorwa byacu biciye muri GFS. Okay, nk'abo babashaka kumenyekanisha ibikorwa byabo bo baronka gute? Byo nibaza ko byoroshe cyane, biroroshe gose kuko twotanga inimero. Twotanga inimero za mbere bo turondera ko ni 79 954 731 79 amajana 951 amajana 731 canke 75 nimero niyo nyene canke 61 nimero iyo nyene canke 76 nimero niyo nyene.
Okay, murumva bamukeneye abashaka kugira ama publicity atandukanye murundira aba JFS bazibakorera neza cyane. Okay, turavye amafilme mukora turabona ko amafilme vraiment ateye imbere cyane kandi yo basaba uburyo. Niki mwosaba nka leta kugira ngo ati ababumva bumve ko bashaka kugira nk'icyo bafashije cyangwa basupportinze abakinyi b'amareresi. Ubwa mbere na mbere ico dusaba leta nuko leta yo dufata mu mugongo bwa mbere. Kudufata mu mugongo nuko ibikorwa byinshi dukora abasuma nibo benshi. Uraheba ugasohora sinema kuri uyo munsi nyene uyisohoye ikabigeze mu Burundi bwose kandi atanakimwe uri kurinjiza, kandi tuba twakoresheje uburyo bwinshi kugira ngo amafaranga natwebwe twinjize kuko tuba twayasohoye. Rero ico twosaba leta ubwa mbere na mbere n'aya ma studio ariko arakora ata amategeko ahari agafatwa ingingo yuko boyahagarika canke akore neza yinjirize leta, natwe leta iduha amafaranga kugira ngo dukore, kuko ubwa mbere na mbere leta kugira iduha amafaranga tuzoba natwe twayinjije, kuko natwe turakeneye kuriya amakori n'ibindi, kuko n'amasosiyete dukoresha abuzwa kuriya amakori. Urumva rero mu gihe ata amafaranga tuko turinjiza abasuma bakaba ariko baratwiba, umva nayo mahera nazo kwinjira. Umva rero ico dusaba leta nuko yo duhamagaza bumve ibyo dusaba, bumva tugirirana ibiganiro, tuvugane, bumve ibibazo dufise hanyuma badushigikire. Okay, hama nk'umuntu w'umunyempano abafise ati ndafise ikiyo no ashobora kwirabira ko kugira ngo ashobore gutera imbere, nuhe musta wo gukunda wufana cyane wo matuvu kinyomaresi nyene wo wigira ko kugira ngo ushike kure? Jewe ubwa mbere nigira kuri Kanumba cyane. Kanumba naramwigiye ko rwose bikomeye, mbere naragiraniye n'ikiganiro kimwe bibiri kuri nawe ataritaba Imana gushika n'uno munsi. Rero ndacaho nyuze kirenge aho yagiye aho nyura kugira ngo ngire zijya mpano nduze volume yiwe yaragezemo kugira ngo natwege mu Burundi dutere imbere, tumenye byinshi, dukore byinshi imbere mu Burundi na kugira ngo babone yuko twetera imbere natwege nkuko mu bindi bihugu bateye imbere. Umva rero Kanumba vraiment gushika no munsi aracanye mu mutwe wanje. Okay, hama tukashaka kwibaza kandi kabazo kamye, mufise umugore wa nyunga anye, mufise abana bangahe, mubayeho gute? Jewe mfise mudamu, abafise n'abana ndwi, abahungu 5 n'abakobwa 2. Ego. Okay, nikaye kajambo kanyuma ushobora kubwira abakunzi bawe bakurikirana hafi na hafi mu mafilme ukina? Akajambo kamwe nabwira abakunzi bwa mbere na mbere nuko dushigikira, cyo nico cyambere. Icya kabiri bakaraba ibikorwa tugezemo. Icya gatatu nuko boza baraduha impanuro, kuko ibintu byose tugira si byiza, ariyo bimwe tukora ugasanga bamwe babifasha uko abandi kuriye. Muri rya YouTube yacu twama dushiramo ibikorwa byacu, baze baragerageza kugira ngo bagira amakomantere, niyo bica bituma natwe twongereza ingoga kugira ngo dukore ibintu byiza cyangwa dukore nk'uko bashaka. Ego. Okay, mukamuvise amakuru y'umukinyi wacu wari we yakinye filme Indoto yitwa kuzina rya Kimoko. Hama nonye kubasaba mugire subscribe nibagiye kujyana notice kugira ngo mushobore kuronka inkuru ku mwanya na commentaire zanyu turazikeneye. Together we can move our entertainment. Bakunzi b'amareresi mu Burundi, namwe mwese mwifuza yuko muraba ibyiza by'u Burundi, nimwibagire ku subscribe kuri Mirire Makeup. Murakoze cyane neza.